Ils ont affiché des listes provisoires. En fait, il y a un centre d'inscription, il y a un centre d'affichage. Vous savez des répertoires. Il y a un répertoire des centres d'inscription, 3 états. Ariko ikizoba définitif ni gihe tuba twaje kuaffecta les électeurs ku mabiro de vote ni hazoca bariho les centres de vote kira noneho nitwaproduisa carte d'électeur bizoba vyanditseko province, commune, zone, umutumba na centre na numero. Ivyo bizotomoka kuri carte d'électeur. Hanyuma carte d'électeur couleur différente yakora niko tubikora. Ikurere y'ama conseil communaux ni y'abadepite ntibisa. Bizo turabijwako. Iyo fata ni matériel twabahaye mu kugira murongo ni David tuzokorerako mais sinon le jour J les urnes z'abadepite ni z'aba conseil communaux ziba zimwe hama ni urne par élection. Ego. Ni matériel sensible tuzovyitwararika. Ego nivyo bagarutse ko wavuze nahaje urupapuro turereka ahantu hazinga ngaha tora dutanga ikimenyetso ibi ntangorane bizoba bifise tuzobikorerako. Jeanne nawe ati kuri liste ya Buhumuza twariko mu nyuma tusanga nituriko nivyo kuyambere mwari ariko mu nyuma twarasanze ari amaliste ari kumikosa simwebwe gusa mu bisanzwe byashikiye FNL muri Buhumuza na RANAC muri Butanyerera. FNL ni kibazo cha équilibre ethnique, RANAC ni kibazo cha âge. Nkawe bace banyereka liste tuzibisaha kuva kuri numero 25 mwatondetse abahutu gusa abantu 8. Ndabagusomere Kahigiro Sharifa féminin Hutu, Akizimana Eric masculin Hutu, Bivugire Mawazo féminin Hutu, Nijena Hagera Christella féminin Hutu, Kanyambo Sauda féminin Hutu, Nize Emeline féminin Hutu, Sabimana Jean-Frédéric masculin Hutu, Kandava Speciose féminin Hutu. En cas de survenance d'une cause d'inéligibilité, tu regardes. Na wato. Tubabarire rero. Ngira nti wabamenya abantu ba. Ntuze nawe ni age amuze kumutubwirira ntaze gutera gwaserera mu nyuma RANAC ntawaje serukira RANAC. Izo niko byagenze we are sorry. Nuko ega nuko nukurenganura. Hari n'abandi twarenganuye nibyo no kuzamura aho twarenganuye muri sens positif mu bivuga aho twarenganuye muri sens itabaranza naho nyene mu kivuga. Bon, récépissé perdu patati patata abantu bafise kw'impungenge umuntu yatakaje récépissé turamutora kuri liste yo koko yandikishije. Byo bigoranye umuntu atagira récépissé ntituramusanga no kuri liste tuca tuverifya mu registre tutamusanze yo uwo muntu ntabe yari yandikishije. Niyo nyisho noba kwabajije ico kibazo. Hama Kazimir même numéro je nagira nishure ababaje ibibazo vy'ama numero. En fait principe ni principe. Principe twavuze tuti tuzobanza turabe taux de couverture nationale ntitwayishizeko kuko byari gushobora gushika umuntu bose nibagire taux de couverture nationale. Twavuga tuti tuzobanza kuraba taux de couverture. Tumaze kuraba wagize taux de couverture nationale abandi ca tugira ordre décroissant. Twaprise un principe. Vyo bikibazo dusanze ari abantu basangiye le même numéro pour une même élection et pour la même circonscription. Akaba mwabibonye twebwe n'amarame. Première observation. Deuxième observation. Mbenda guha numero imwe iza kuba systématique kandi iyo numero itaza kwaparisa hose kabuki. Ni logique. Nta mwabonye hari umukompetiteur umwe. Bazoca bama numero 15 yari umwe. Nta mwabonye hari babiri. Ahubwo je nasanze trop de démocratie tu la démocratie. Twabaye trop transparent. Wewe ucuvuga uti muri commune kanaka voilà bulletin ngaha. Igira campagne. C'est pas la même hami gikuru ni logo. Ari inkona bazoyibona, ari ubwato sinzi bashyize mu bwato bazobona, ari sake bazoyibona, ari washizemo giraffe. Ari giraffe bazoyibona.
ngira iranyotewe amazi yazindutse ageze Nyanza. Ntaca zomenya. Nukuri nagomba ndabasabe nshimitse ikibazo c'amanimero mu vyihoze nimero mufatijya mwabonye ari bo muzokwigisha. Kuko twasanze le taux de couverture si zimwe ikintu kiba departager nijya principe twabahaye kujya ariko mwabiguyemo sino no guha nimero fije kuri bereti tariho cyangwa utari no muri competition igasaro risque none ko twadefinije principe reka rero principe yacigenera kujya mwage murabona mwaparese rero ndacishuye muri rusangi abantu bavuze ajya nimero ntabyo dusubiramo ikintu twemeye uzakosora nabantu bidasomeka nabantu amakurera atasohotse neza nabantu bagomba kantu twongeramo alias tere canke ibintu bidasomeka aho nishuye muri rusange mugabo ordre ntabyo dusubiramo byarageneye bigeneye rero ordre nijya mufise. Patrick nawe anishure rimwe bakazimire FPI reka tuje kuri Patrick tora Burundi bwa bose logo des ordres sur les numéros namaze kucishura ati vyama mandataire des partis politiques pour l'activité en cours yitwa affichage des listes accréditation yaraheze ubantu bari ku kivi ege activité izohera hirya yejo gusa muri tegure ibisigaye ibizokurikira hazoba distribution de carte d'électeur tuzobabwira amadate na le jour J yoyo ijeri muri calendrier uwo munsi murabuze be murapanga rero vos mandataires abo vyagoye nibaronka inkuru canke bakabavuruga muri CEPI baza ko yabaye problème de communication canke dukwinterpreta message note twarungitse clair twaravuga tuti concomitamment la période yukuza gutora materiel no kurokrita abakozi no kubafecta no kudeployer materiel bazo kwa credita les observateurs la note est claire bitakozwe ko c'est dommage mugabo vyaheze semaine passée ubu turiko turavugana bari ku kivi none wafeza accrédité uyu munsi canke ejo hazobasiga umunsi umwe hama nayo babwiye ce n'est pas obligatoire n'ababishoboye abafije accrédité abamandateri babo bari ku kivi. Ikijanye na Cyprien bitegerezwa gusomeka bizosomeka nta kibazo communication non violente wemene pando y'umusongati yakigarutse ko sino kigaruka ko twahanye consigne ko mugomba kugira ico mutere mu iterambere ry'igihugu nivyo hama no viateur bitangara namaze kubwira ica manimero najya nyene twakoresheje taux de couverture abasigaye ni ordre de croissance bica vyigenera nta nibindi nta nabire birujamo hama mukombozi nawe nyene yavuze ati mutubwire ma centre de vote najya ma centre d'inscription ubu ni ariko araba ma centre d'affichage mu nyuma rero uzocibona kuri bulletin de vote turaprecisa centre de vote torerako na numero ya bureau de vote torerako nivyo ibibazo twabajijwe iyi seri ya kabiri nta vyinshi vyasa nagomba ego oui none wungu kuri profile yawe urashobora kubashira ku ikintu hariho propagande na campagne propagande iri permanente umugambo uragira inama urashira amakomite urigisha ni vi y'umugambo namwe abandipanda ko ari mugabo campagne ni hajya uja kwibarabara stade fanyo megafone urabibona aho ni haragera mugabo kubo kugira nuko mu mendapana go vuga amasi mugabo kubo urimenyekanisha Sufiyani uze nta kibazo ico umugambo uratuma kwinama urashiraho komite uragira assemblée générale uragira constituant uragira iki ubwo n'ubuzima busanzwe bw'umugambo campagne rero ni yagera hazoba ouverture ya campagne. Oui Jules aba independent bari migambi yafise uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro bashaka kwirofera muri administration bakabaho tubizo tubura ka conference de presse canke inama ikaba yemewe ariko twebwe nta kintu kimwe cyane tuma dufise dushobora kuvuga ati turahagaje inama turateguye inama baba mandateri bacu ugasanga mu chef de quartier mu bakuru canke muri mu quelque part garizere arabashikira
gihe barushize ahantu nta kintu ngo turonderera hamwe turondera icanditse nta canditse en fait hajya ukuri kurababaza ari ijambo wa pedere yavuze mu mbabarire ça blessé certain mugabo hajya derrière harimo ukuri n'ukwahe itego dufise ubu rya code electoral kuba independent aba independent ntibahawe ubushobozi bumwe nk'imigambo mu mbabarire ndakivuge kuri je ndakunda kuyica umujya rimwe ibintu bitanguye kuzitana la loi le code dufise ntiprononce comment l'indépendant fonctionne ivuga ngo hazoba independant yego ntagira comité ntagira structure ko ni independant mu vyumve c'est ça le risque à prendre ni independant nyine oya jure we turazinanye ngira ndakubwire nka mukugwawe mu independant no mu independant ntagira structure ndabeshe iriga nico bisigura nakoresha amayeri ikoresha amayeri wabiwe independant nyine mugabo muri code electoral nta hantu bavuga ngo arafise comité wewe nk'ubu uvuga muri province kanaka ngo ngira ugira utume ko bande iriga oui la loi sur les partis politiques kibuzibira ngira ndakubaze jure urafise comité hari ahantu izwi voilà la loi ntivuga rero ngo mu independant wigize ukaca umugamo ari yarite ngira ndabibabwire iyi confusion yabaye en 2015 ou 15 en fait havutse ikintu ca coalition des indépendants kubera muri uko abizera aba François bose twicaranye niho bari ari porte-parole z'ubwira baca barana ko ari lacune en fait baca bavuga ati désormais nta coalition des indépendants ko en fait waciye umugambwe bisi rero namwe mu vyumve muri 10 nabangahe ho ca imigambwe 10 ningahe ku mayeri civuka pour la circonstance rero naho rimwe bitoroshe nk'iyi ni constant lacune abatora amateka bazora bati ko murinze mwemera aba independant bemerere nibi rero sindaguha ibintu atavyo mbona wero ko independant umuhinga uruko nyene nico gitumi akantu ka profil n'umuntu warufise profil warufise kundu kuri WhatsApp yawe bigenza urafise amakomunika mugabo muri structure ya minentere je ntaho ndakubona nk'ubu no kubaza kere ton representa iburunga fati wacu ninde mu ikomene wacu Makamba ninde ku musozi wacu Siza ninde zone Gisenyi ninde tudovya imparti ivyo rero si c'est ni vraiment ni do gusa kubo twagize umaze kumenyekana kuri mu independant uradukomunika ati mon mandataire ni tel iyo marge yo kiko urari kuvisa mu mandataire uramudukomunika ico kiremewe sinzi ko unafise ni cash yega ni birebire sinzi ko ufise cachet sinzi ko ufise représentation légale sinzi ko ufise siège social ni byinshi byo sinzi ko ufise logo burya rero ubanza witone naho mwamukariye yabivuze d'une façon crue mugaha harimo ni dose de vérité oya mumbare agenda zico ndiko ndavuga dose de vérité yashatse kuvuga ni jewe sanangajwe moi le code électoral oya bijya yavuze yuko ngo hari abazotsinda batazotsinda sivyo nafashe cyo kumukimbari sico ndiko ndavuga je ndiko ndavuga aba independent bahawe le même statut nk'umugambwe kandi rigase entre nous il gite ufise la kini faut le constater Honari ngorane statut y'umu independent muri code electoral y'ubu nuko imeze hama ngo ntawanga konkanyina ngo agwaiki ngo agwaruhere nous allons fonctionner avec le code uko imeze avec le temps ibikosorwa bizokosorwa iyo ameliore David urafise kashe y'umu independent nuko rero ibyo aba independent tucumva uko ikiba société ni personnel nta nuko menga nta bindi bibazo biriho twosezerana nkabanda we dushire mupereze muco waho tutashobora kuba turabantu ubu turashobora kuvuga ati turimo turarondera abanyarwanda abanze abamandateri bazoduhagararira ndetse mu cyobo hirya no hino abo bararekuwe ngira mbe presi uzo kwitoza Bujumbura witwa ngo iki Buda Emmanuel
we Buda Emmanuel candidat independent ubujuzwi muri seni na rogo yawe irazwe uratanga liste muri sepi Bujumbura uvuga ati me mandataire ntawe uzo gufata twosozera mu nkundi Kazimire reka abantu tubare kure tugira tuje Gitega we ntuje Gitega mbega ego mumpere mikro ego abantu bagisho ndo kadukuri mu tubasha murabona mu eje dusinami Gitega umwanya kuzobu kubona ko ay mamatora nayo mu ubibandani zogera kampanye kuri telefone dufashe turunge après dushobore kugira minimum domu mudufashe icyo kibazo tuhure abaturengeye kugira turabe turonka après Sakadivera ariko nakivuze ico mu nama twagiranye na ministre wa Interieur muri ukabari badutumiye abo muri Seni mwese niwo mwagishije ministre de l'Interieur avuga ati nzovugana na societe igeri Gitoro turabe ukuntu bagenda nukuri ntimuze kusaba ko Seni yego twogira plaidoyer ngo turiko turabigira ariko nta kintu kinini ahubwo natwe nitwe tuzobanza kuronda iyo tukoresha hama ibisigaye navyo ni ngorane z'igihugu muri rusangi Minentera ari gukura igihugu kiri gukura bazoraba ibishoboka bagire competition kubaye Gitoro bazobaha Gitoro aho gishoboka nuko nongeye kubashimira kwera mwatwitavye rero avec votre permission turafashe yuko les maquettes twabahaye za bulletin de vote ni za F2 moyennant les petites retouches zavuzwe zibaye adoptées par acclamation muzikomera amaje kandi ubu rero nta yindi nama tuzobigira ko c'est définitif ubu ni affaire ya Seni bamwe basaba yuko bozana bakayigorora twabwiye baziha bitarenze nagira mvuge uyu munsi no ngorana bitarenze ejo oya natwe niyo ahubwo tugende uyu munsi none gutanga ifoto ndababwiye bitarenze ejo none gutanga ifoto bitwariki none mugomba mususpend activité y'imiliyoni 12 oya vraiment tube conseka bitarenze ejo ujya mupfaso nakabatacaronka dukora ku byo dufise la séance est levée murakoze wadushize mu biganza by'Imana nuba dusubizeyo murakoze